numvisemo akantu ngo turoza ibirenge ndashobora kuva muhira afite gahunda yo koza ibirenge byonyine mukabinkorera yego turabikora neza cyane duse machine isanzwe ibikora yego nta bintu usanga abantu bakeneye muga gusa batazi yuko bifise cyangwa nka produit nshasha ufise cyangwa ikintu gishasha ushobora kuba warakoze kugira abantu badukurikirana bumve yuko kwa Jimmy hoba hari ibintu bishasha ibintu bishasha turabi cyangwa ikintu hoba uri kurategura ibintu bishasha turabifise navuga yuko hariho nk'ama produit dukoresha ajanye n'inzara benshi ngaho Ngozi batanazi umva ngo badafise ahubwo ntavyo bazi iyo mvuze ndiko ndavuga nk'umumanikiriste waho Ngozi mvuze Bujumbura ni benshi babifise kandi babizi neza ndiko ndavuga ngaho Ngozi hariho nk'ama produit ajanye n'inzara batazi ko mvuze ati ngo ntayo bafise niko nashaka kubise atabyuzi utanabizi utazi no kubikoresha ntavyo bazi rero byiza nuko ndico no bahanura borondera bakagerageza kwiga bashaka gusanga nk'umuntu atunze Android cyitwa ngo numumanikiriste Facebook Instagram mugabo atakintu nakimwe ari kararondera kugira ngo ashore kongereza ubumenyi gishasha yego je telefone yanje ndayigira ko ibintu byinshi yego ndayigira ko ibintu byinshi kubijanye na manikire pedicure materiel ntabanzi cyangwa ikintu ntaramenya ndagerageza nkayirondera nkamenya ikoriki yego kuyugiye kuri YouTube ukabijya materiel barakwereka icikora cyangwa iyo babonye model nshasha design nshasha barakwereka ukuntu bayikora baguha video ukamenya ati iyi design bayikora uku hama ndaheza nanje nkayikorera abakiriya banje yego Hello la famille kanongere kubaramutsa ndabifuriza kumererwa neza nkuko bisanzwe kuri microphone za Jambo Net tumuracari kumwe na wa musore wanyu Lord Fro cameraman Mr Richard abari hari anya ibintu ari karagerageza ko yuko bishobora kumera neza ijana kwijana murabizi neza yuko tutigera tunanirwa tutigera tunanyerera uno munsi rero twavuye mu rugo nkuko bisanzwe twatembereye twagendeye umwe mu bantu bashoboye kumenya uko babigenje murazi neza yuko turi mu cya kiganiro kitigera gihinduka kandi mukunda cyane muri benshi wabigenje gute uno munsi twagendeye umwe mu basore sinza kumubwira ivyo akora benshi muramuzi ariko ari gihe mwamumuza gace that's why today amabanga yiwe tugiye kuyashira hanze meza na mabi yose mushoboye kubimenya let's go so reka dushoboye kumuramutsa tumwakira neza na hariwe yatwakiriye mu kiganiro mutama turonge kukuramutsa waramutsa amahoro yego n'amahoro twaramutse neza ko mucecekitse cyane burya mwaraye mufunguye cyangwa ni mwafunguye mu gatondo nafunguye nyene ibintu n'isato nimeze neza canke wariye byinshi wapi tu nabirenze kujya bike no kujya byinshi byose ngo ni ngorane sindabizi nyene mugabo kubganje nyene fungura ku rugero hari umugani w'ikirundi uvuga ati mbwihaze ntirarira wibaza ko kujya mugani usobanura iki no vy'imigani cyane ujye mugani ikintu usobanura no kuvuga yuko iyi kintu canke umuntu yari yagahaga cyane biramugora ariremera nashobora gukora neza that's why rero urumva ukuntu uri kari ubumenga nyene munda hari ibintu bya biremereye cyane wapi nyene tu nikomeze tu ariko umeze neza mu majambo make sawa turamutse tubasanze aho mu kibanza musanzwe mukorera tuko turakurikirana n'abantu benshi bagiye batandukanye benshi barabaza abandi ntibabazi twagira tubase mu banze mwidondore abantu bari kwadukurikirana amazina yanje nitwa Jimmy nkaba mbanga mu ntara ya Ngozi nsanzwe nkora n'ibikorwa byanje by'umwuga wo gukora inzara yego dukora inzara kuvuga tugira manikire pedicure manikire pedicure numvisemo akantu ngo turoza ibirenge ndashobora kuva muhira afite gahunda yo koza ibirenge byonyine mukabinkorera
Yego turabikora neza cyane duse machine isanzwe ibikora. Yego. Ya ndabizi neza yuko mwari muzi yarubatse izina mu bikorwa asanzwe akora byo gusiga inzara, gukora inzara, koza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi neza yuko ngaha mu shop kwa Jimmy haba utuntu tumeze neza cyane. That's why today twamugarukanye kugira dushobore kuyaga ku buzima bwiwe bwiharije, atubwire uko yabigenje kugira no munsi Jimmy ashobore gutonda hama ashobore kubaho apati y'akazi kiwe asanzwe akora. Mutama Jimmy, reka tubanze tugushimire kugateka cyane kugace washoboye kuduha. Ndabashimiye cyane kwa mwangendeye. Yego. Ku bantu bari kwadukurikirana abantu ushobora gusanga bafite indoto nk'izi ziwa bifuza kuvuga ati info nanje no girirwa ubuntu nkugurura ikintu nk'iki Jimmy yakoze, nanje ndumva yuko no bashitse ku ndoto zanje. Mbega Jimmy, tugwawe mu bantu bashoboye gushika ku ndoto zawe cyangwa uri mu bantu bakirondera indoto zabo? Aje no kuri ibintu namye ndavyifuza kuva kera ko nahoze nkorera ababosi, ariko nka mu Burundi nakoreye umuntu umwe mugabo ahandi navuga nkaho natembereye muri Kenya, mu Rwanda, za Uganda, hose nakorera ababosi, ariko maze kugaruka mu Burundi wacu niho nafata ingingo yo kwikorera je bwanje ku gatwe kanje. Naguciriye mu ijambo gatonya, no kuvuga iyi nkuru turakeneye itubwire neza mu bisanzwe. Hari abantu bazi uko Jimmy ari umuvuka ntara mu ntara ya Ngozi, yavukiye Ngozi hama araza shinga shop, batazi ukuntu ibintu byagenze. Tushaka nyene yitware ukuntu ibintu wabyinjiye mu kuntu wabitanguye, aho wagiye uracu ukuntu byagenze. Mu bisanzwe je ntabwo mvuka Ngozi, je mvuka mu gisagara ca Bujumbura, nkaba mvuka mu Kamenge. Mu Kamenge niho muhira. Naramenye umwuga maze kumenya, hama ndawukunda. Maze kuwukunda naje Ngozi kuwukora, maze kuwukora nawukoze igihe gito cyane, hama camfata ingingo yo kujabuka hakurya. Nafata ingingo yo kujabuka muri Kenya, mugabo nagiye muri Kenya ntarabimetriza neza, mugabo narumva ndabikunda, niho nabimenyeyeho cyane. Ariko imbere yaho nuko nabanje kumenya iby'imishatsi, navuye no nzi gukora ibintu bijanye n'imishatsi, ibyo mu mutwe. Yego, iyo mvuze iby'imishatsi simvuze kumwa mba mvuze ibintu bijanye na salon de beauté, gukora abadamu. Yego, nko kudefriza, gusokoza, gusuka ibijanye n'amadred. Ivyo ni ibintu nari nsanzwe nzi, amangeze hariya cantangura kumenya cyane ibijanye n'inzara, ko nino nari ndabizi mugabo ntiyari cyane. Novuga yuko ubumenyi bukwiye nabumenyeye hariya. Yego, niyo mpamvu navuze ati ninshika mu Burundi ifoko nanje nzokora ivyo nigiye hanze. Hama maze kugera ino niho natangura uwo mugambi wo kubikora, na n'ubu ndacabikora rero. Okay, mwumva neza yuko ukuntu Jimmy yagiye arabigenza nyuma yo kuva mu gisagara ca Bujumbura. Mbe tukiri ngaha nyene, ide yo kuva mu gisagara ca Bujumbura ko handi tuva ruguru tumanuka, nawe wavuye gute puduga? Cyagenze gute kugira ushobore kuvuga ati jewe Jimmy ndavuye pfo nanje ndaduze? Byagenze gute? Urumva Bujumbura benshi bakora ibi by'inzara, Bujumbura ni benshi kandi benshi bava ruguru. Rero nararavye nsanga bose bahereye Bujumbura, bagati nta numwe asigaye ruguru, reka nanje nje batakire pfo ndabakubite bas ayesha ndaduga. Yego, akantu mugasuri mwumva neza yuko umuntu ashobora kuva Bujumbura kaza ruguru kandi agafatisha Jimmy. Ntiwafatishije se? Nukuri ndabishimira Imana, ni sawa kubera mbo abakiriya turabaronka, kandi nukuri vraiment ibintu ni sawa. Iyo uri kurumva izina Jimmy byarafatishije mu gisagara ca Ngozi, ahantu hose umuntu ashobora kugenda avuga ati Jimmy hahandi bakora inzara, hahandi basiga inzara, ubwawe byiyumvamo gute? Boje biranezera cyane kubera ubu tumaze kumenyekana, novuga nka Kayanza, Kirundo, Muyinga, hose turaronka abakiriya baza bavuye mu izo ntara, si Ngozi gusa.
izo ntara mvuze benshi baraza vraiment baje gukora inzara yego Okay, tukiri ngaho nyene aho ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati narahagurutse ndakora sero y'inguvu zanje ubwitange bwanje ndabona yuko ikintu nipfuza nagishitseko mbega ko abantu usanga kenshi iyo turiko turarondera ikintu ugasanga umuntu agenda asenga mana yanje ufashe shike kuri ibi bintu mana yanje nze mbone izi ndoto zanje zibaye impamo Jimmy hambavu y'ivya amaze gushikako uruhara rw'inguvu y'investisije n'uruhara rw'Imana dushaka kwaho hantu tubwire TSK hoba harabayemo ikintu investissement y'Imana byagenze gute canke sero y'imbaraga zanje narishitseko ikintu ca mbere dusaba Imana iyo ushaka ikintu shiramwe Imana wongera unakore ntushaka gushama Imana udakutari kurakora kuko iyo ukoze Imana irabona ko ufise umwete nayo iraheze ikagufasha mugani shaka gufasha uryamye uvuga ati Mana ashaka akazi Mana ashaka kugera kuri ibi atanga uvu uri kurakora ngo yereke basi ko ufise uwo mwete wo kurondera nishaka kugufasha kuko nishaka kugufasha uryamye nishaka kugufasha wicaye wirirwa ku marigara yereke ko ufise uwo mwete wo gukora iraheza nayo ikaguhezagira ikaguteza imbere ikagushikana ikagushitsa kuri ca kindi wari wifuza yego Jimmy numwe mu basore novuga yuko bamaze gushika ahantu atari hato bivanye turabiye mu iterambere ryabo nk'abajene bariko badukurikirana nabo bafise indoto zo kuba boshika ku ndoto zabo nize ntambamye ushobora kudupartage ushobora gusanga umuntu agenda ahora nazo mu buzima busanzwe yarifuza gushika ku kintu zituma izo ntambamye ziza zikamubuza kuba yoshika ku kintu yipfuza ndavuga nko kugwaruka yego intambamye umuntu ashaka guhura naho ariko ararondera oya turetse zo ariko arahura nazo ahubwo ibintu bishobora gutuma umuntu dufate nk'ubunya n'akarorero jewe ndi nk'umumotari ariko nkasanga part time yanje igice c'ivyo nkora ndaja mu kabare ikindi gice nkabandi gukora akazi kanje iyo ni intambamye yotuma jewe ntashobora gushika ku ndoto zanje ni bihe bindi bintu umuntu ushobora gusanga yogenderamo agafatikanya n'akazi afise hama bikanka uko ashobora gushika ku iterambere ry'aho yifuza borabona abantu benshi barondera awashaka rero n'abantu bakora bakaja mu bare mugabo bagatera imbere si bose bikundira nakarone nashatse gutanga na yego nibaza yuko biba bisaba yuko umuntu kugira ngo adahura n'intambamyi zo gushika ku kintu ashaka nuko umuntu yokora cane akitangira akazi kiwe hama akazinduka agakora agashiramo umwete wo gukora akirinda ibimusamaza byotuma adashaka gukora akajya akazi kiwe udatakaza umwanya wo gukora akazi kawe ukiziganiriza ugakora cyane nimba ariyo nk'abantu usanga vraiment yaronse amafaranga aherera mu bubare mu bademo urumva ibyo urashaka kubigabanya nimba uvuga ati jewe ku munsi mwibiyeri bitatu urashaka uvuga ati reka niyaranjenwe kimwe hama yasigaye nibikire yego umuntu akiziganiriza yego je nibaza ku bwanje niko ndavyumva kwa ko je sanze ntanaja no mu bubare yego nuko reka tubandanye tugushimira cyane uno munsi Jimmy mu gisagara ca Ngozi canke muri le province du Nord mbenga ngaho Ngozi bari abandi bantu bakora nk'ibintu musanzwe mukora yego bariho benshi barahari yego bariho iyo ufashe ukishira mu mugwa w'abo bantu wowe wiha ikibanza ca kangahe bo dushaka kuvuga abantu bakibaza yuko nabandi ko ndiyemeza ariko biraryoshe ko umuntu avuga ati bivanye n'ibikorwa byanje nka Cristiano Ronaldo arashobora kuvuga ati jewe nije mukinyi wa mbere abaho kwisi cyangwa Lionel Messi akavuga ati jewe nije mukinyi wa mbere mbaho kwisi rero nawe twashatse nyene ugerageje kwa ibikorwa byawe ko abantu bakuzi ko abantu ba feedback ugenda wumva mu bintu ukora jewe mu bisanzwe ngaho Ngozi hariho abasiga kandi babisiga neza mugabo ntawe twohiganwa arimo je ndabiravye kuri jewe
nukuri ntawe tunganya kubera ego barasiga ariko ikibazo bafise ngo ndabivugire ngaha bacase ikibazo ca materiel ibikoresho nta bikoresho ko umva basitebwe ngo ni ibintu mbona ahubwo tubibwirwa n'abakiriya urumva umukiriya ashaka kuza ngaho ati je nagiye kwa naka yangiriye nabi yansize nabi ibi nibi ntavyo afise yukene ikurere usiga usanga atayifise gutyo gasanga nyene birabagora rero iyi mu kazi kawe babisaba ngo ukitangire ugakunde ugure igikoresho gikwiye ntubure materiel ego bese sivuze ko ntashaka kuzibura ari igihe zimperana ariko ico nkora ndagira inguvu nkasubira nkagura izindi zisubirira kugira ngo mbandanye akazi kanje neza rya zina ryanje rigume riri hejuru mu by'ukuri ngaho ingozi ndumwe bari basanzwe babizi twabibibutse ego reka tubandanye tubwira abakunzi ba Jimmy yuko Jimmy afite ibintu byinshi abateguriye mbe Jimmy ngaha turabona hari ibintu bigiye bitandukanye nta bintu usanga abantu bakeneye muga gusa batazi yuko bifise cyangwa nka produit nshasha ufise cyangwa ikintu gishasha ushobora kuba warakoze kugira abantu badukurikirana bumve yuko kwa Jimmy hoba hari ibintu bishasha ibintu bishasha cyangwa ikintu hoba uri kurategura ibintu bishasha turabifise navuga yuko hariho nk'ama produit dukoresha ajanye n'inzara benshi ngaho ingozi batanazi ngo badafise ahubwo ntavyo bazi iyo mvuze ndiko ndavuga nk'umumanikiriste wahe ingozi mvuze Bujumbura kwibujumbura ni benshi babifise kandi babizi neza ndiko ndavuga ngaho ingozi hariho nk'ama produit ajanye n'inzara batazi ko mvuze ati ngo ntaye bafise niko nashaka kubise atabyuzi utanabizi utazi no kubikoresha ntavyo bazi rero byiza nuko ndico no bahanura borondera bakagerageza kwiga bashaka gusanga nk'umuntu atunze Android cyitwa ngo numumanikiriste Facebook Instagram mugabo atakintu nakimwe ari kararondera kugira ngo ashore kongereza ubumenyi gishasha yego je telefone yanje ndayigira ko ibintu byinshi yego ndayigira ko ibintu byinshi kubijanye na manikire pedicure materiel ntabanzi cyangwa ikintu ntaramenya ndagerageza nkayirondera nkamenya ikoriki yego kuyugiye kuri YouTube ukarabya materiel barakwereka icikora cyangwa iyo babonye model nshasha design nshasha barakwereka ukuntu bayikora baguha video ukamenya ati iyi design bayikora uku hama ndaheza nanje nkayikorera abakiriya banje yego atwanda tugushimira cyane murumva yuko Jimmy aragerageza karondera ibindi bintu bishasha kugira abakiriye biwe bame bari satisfait nibyo baba bipfuza uno munsi Jimmy abonetse gwagwaruka murazi neza yuko abarundi turiruka cyane kugira dushobore kuraba yuko uburundi dushobora gushika muri 2040 turi igihugu cifashe 2060 turi igihugu giteye imbere Jimmy uno munsi abonetse ugwaruka gwipfuza yuko bashobora kwiga umwuga wawe nibehe ibintu bisabwa kugira umuntu yakigwe kwa Jimmy ashobore kwiga canke kwa Jimmy ntivyemewe ko umuntu ashobora kwiga hano biremeye ko twigisha kubera ko ntariyo nabo maze kwigisha batari bake yego hariyo n'umunyeshuri umwe dufise hayabo nigishije ubu dukorana dusanzwe dukorana umva ubuse abanyeshure ubu baza bakigama bakabanangaje ngaho ubu baramaze kubigira umwuga turakorana hari nabize baravuga ati jewe nshimye kuja gukorera ibujumbura naho ni sawa ko sidakuzibira abari uburenganzira bwawe hari n'abashima ko tubandanya dukorana uko iyo umaze kubimenya nanje ico nkora ca duvugana ukuntu nza ndaguha agahembo kawe yego hama no kuba bashaka kwiga twebwe imiryango iruguruye jemba ngene amafaranga ntabirenze katubandanye dushimira abakunzi ba Jambo Net ukanya bariko baraduha bongera badukurikirana tugana ku musozo w'ikiganiro Jimmy
uno munsi turabona neza yuko novuga ni nka entreprise vraiment ni entreprise vraiment ibintu aho bigeze bimeze neza cyane. Jimmy ni yihe ndoto y'ikindi kintu kiri hejuru y'iki wowe uri kuripfuza gukora? Bo jewe mu bisanzwe uri kurarabaho nkorera ndi umuntu nkunda kudandaza, shaka kugera ku ndoto yo kuba umudandaza akomeye cyane. Yego urabona turadandaza amafime, ibintu by'amarori, turadandaza ibintu by'amabiju, vuga nk'amahereni, amabage, amabrasserie ajya kwambara ku maboko, amaparfum, amadeodora, amarouge à lèvres ku bintu bijanye na make-up, nkaba ndandaza ibijanye n'ibirato, amameshe, amaplante, n'ibindi nyine bitandukanye. Yego rero dukeneye kumva ikintu kiri next nyambaye uvuga ati nzogomora nagure cyangwa ndakeneye ikindi kintu nzokora nyene nicyo dushaka kumenya maka kanya. Okay, ikintu ca mbere je nshaka gukora nagisubiremo vision yanje nuko umudandaza akomeye yateye imbere. Yego tugushimire cyane. Tugiye kukubaza utubazo wishura ego canke oya. Nego canke oya navyo uvuga ngo urumva ngo impamvu oya nta justification. Jimmy ni umusore? Oya. Bakobwa mwariko mwaraba umusore muce mwakarongo. Jimmy arakijijwe canke numukatolike canke mu yindi dini canke mu mizima? Nishura ego canke oya. Navuze yuko ukijije canke udakijijwe. Onya gusa urashobora kuvuga ati ego ndakijijwe. Ego ndakijijwe. Jimmy mu musore bwiwe yoba yarigeze ahura n'ibintu aho usanga abakobwa babiri bamugwanira? Jewe sinovuga ngo sinovuga twavuze ko canke urasanga abakobwa babiri baragwanya canke barashwana? aho ndashaka kwishura ego canke oya. Ni ego canke oya? Abakobwa baramaze gushwana kubera wewe? Ego. Baramaze gushwana kubera wewe? Oya. Babiri canke barenga babiri. Shaka gusanga ari kipe y'abakobwa bagwanye. Oya. Jimmy bamaze gushika agatonda ku kazi agatata amafaranga akoze kuva atangura ibi bintu? Kuva ndabitangura intango turamukoye amanota hakunze hajamo neta. Reka twashimire cyane cyangwa abangu bifuza kunezeza abasheri babo haya amashanete ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibirato by'abigeme, barasiga inzara neza, ni ibintu byinshi bihari umuntu ashobora gukenera. Reka tubashimiye ko mwashoboye kwitanga. Jimmy twagushimiye. Nane ndabashimiye cyane. Imana iguhezagire. Namwe bahezagire cyane. Terambere mu bikorwa byawe. Amen. Yego. Reka tubashimiye tubipfuza kubandanya mumererwa neza. Nyamburi mushasha kuri Jambo Net ahantu handitse subscribe wahafyonde ahantu hari gakengera ugafyonde ko active les notifications y'ibigaro dukora bigushikiye ku mwanya naho butaha. Ciao ciao, Imana ibahezagire. Yakira chuzumwiza biga